Je nitwa Irvine Florian Murame ndongo ishirahamwe ryitwa Infinity Group. Infinity Group turi mu gisata kijanye no gutunganiriza ibintu ibijanye na ressources humaines mu mashirahamwe atandukanye, ariko ivyo dukora cane no gufasha no gutanga ubuzi no gufasha abakeneye akazi kubahuza n'abakoresha niko novyita. Dukora cane placement du personnel, tugakora recrutement, tugakora ama formation, gukarisha ubwenge ku bantu basanzwe bari mu buzi hamwe n'ibindi twita gestion des projets. Infinity ibaho haciye imyaka 5, natanguye mu 2018, hanyuma nari nsanzwe nkora nk'ibi nyene mu bijanye na ressources humaines, kuko narabona ingene hariho iyo besoin ngahi Burundi. Hanyuma irishira hamwe ryabayeho cane kugira ngo rishobore gufasha urwaruka. Ahanini nuko nasanze jewe nagize amahirwe yo gutangura akazi nkiri muto cane, imyaka 18. Hanyuma nkabona ingene abantu abajene twe abakiri batonyi ugiye gusaba akazi bakubwira ngo ufise imyaka ingahe ya experience. Hamurumva iyo myaka ya experience atayo waronkejwe ntayo bufise, kandi urumva ucuvamo mu bantu bategerezwa kuronka akazi. Hanyuma rero amashirahamwe nkaya ntabaho i Burundi gusa, no hanze niko bimeze. Hari abakiri bato benshi baronse iyo experience baciye mu mashirahamwe nkaya mu gukora ku maprojet mato amara umwanya mutoyi, mugabo ugakora ukerekana ico umaze, hanyuma umukoresha wawe akakugumwa akakugirira icizere, akaguha n'ibindi byinshi ukora. Hanyuma rero ahanini ishirahamwe ryaje gufasha abo bakiri bato bakiva mu mashure kugira ngo batangure bimenyereza akazi, hama tugafasha cane abajene, tukongera tugashaka no gufasha abakenyezi cane kugira ngo ntitwame tubona abakenyezi bakora ubuzi bwitwa ko bubaye canke buto, ariko kurya twese tuba twicaye ku ntebe imwe y'ishure turi kumwe n'abahungu, no mu buzi bikunde turonke ico kibanza, kuko natwe twaronse iyo opportunity. Mfise abantu benshi negirako sinobesha. Sinzi ko mwabonye mu biro iwacu, ngaha turafise uruhome twahariye abakenyezi, kandi abo bakenyezi bari mu bisata bitandukanye. Mubiri wanje mfise ku mpome ivyapa vyanditseko abantu nigira ku bintu byinshi, bivuga yuko birangora cane kuvuga ngo hariho umuntu umwe no kwigirako canke yatumye mbiconda, ariko muri abo bose je nibaza ko wampaye ingufu kandi no watumye nkora ibyo ntegerezwa gukora byose ari umuvyeyi wanje. Yandeze ari wenyene, hanyuma anyigisha ubwira, anyigisha ambera icitegererezo c'umukenyezi ashoboye, umwete, ubwitonzi. Numva ari niwe naragize Imana none umunsi ndacamufise. Niwe jewe mbona afasha, amperekeza, niwe nigira ko byinshi, nibijya bahora bavuga ngo umuvyeyi nakatabona bose. Kuri jewe umuvyeyi wanje niwe afasha. Jewe nibaza ko kimwe mu ntambamyi nyamukuru zituma abakenyezi bataja mu rudandazwa canke badashika kwisonga ni cane ico no kwita mu gifaransa les barrières culturelles. Umukenyezi kenshi kera ntiyari wo kwicara ahantu hejuru, umushinga ntahe nose ijambo ryanyu mu muco, kandi urumva nico twubaha, naje ndavyubaha uko, ariko hariho ahantu bigera umukenyezi yarashoboye ariko akumva umengo sinobandanya. Ico ni cambere. Hanyuma muri izo zindi barrières culturelles, burya gushika kure, gushika kwisonga, kuba umutware, kuba umuntu ajejwe amabanga, birasaba kwitanga kurenza. Hanyuma ikigorana kenshi rero nuko umukenyezi
amenya ingene yitangira ku kazi kiwe mugabo atibagiye n'urugo rwiwe, kuko nico n'ikindi kintu gikomeye. Ugaca usanga umukenyezi adashigikiwe n'umushinga ntahe wiwe, biragoye cane yuko ashika kure. Naho yoshaka gutera imbere ngo ashike kure, ngo atere imbere, afise ubwenge bwinshi, mugabo urumva hariho ibikorwa vyo mu rugo biza gusaba yuko umufasha wiwe aba ahari. Hanyuma hari n'igihe kenshi iyo umufasoni ashitse kure, umushinga ntahe ashobora no kutamufasha kuko urumva yumva umengo agatera imbere ku nsumba, ejo niwe azogaruka mu rugo akaba ari watanga amategeko, kandi tuzi neza ko n'urugo ari umushinga ntahe. Ibintu nk'ivyo, ubwo bwoba bwose rero buba ubwo ku ruhande rw'umugabo n'uruhande rw'umugore adashaka kwinjira muri izo ngwano, biri mu bituma kenshi batifuza gushika kure. Hakabaho ni cane cane ibyo bisabwa, izo nguvu bisaba ubwitange bukomeye. Hanyuma ububatse urumva utegerezwa kuba ufise iyo soutien y'umushinga ntahe. Hanyuma utubatse naho ukuja kure niko abashinga ntahe nabo bagutinya, n'ivyo birimo. Hama ugaca usanga dutegerezwa kuguma hagati na hagati, tuzi yuko abashinga ntahe nibo bategerezwa kuba bafise ijambo rya nyuma. Hari ibintu bibiri cane cane, reka dufate ni bitatu mugabo bishobora kuja muri bibiri. Igihe numva yuko vyanse kwe, nta na rimwe nigera ikintu kinshikiye, naho coba kinshikiye kuko n'umukenyezi, ndirinda kubifata mu buryo bwaho nuko ndi umukenyezi. Je ne suis pas une victime, je ne me victimise pas. Kuko igice kinyibutse, igice gituma ntaja muri urwo ruhande, nuko nibuka ko je navutse mu muryango ndifura, mu muryango w'abana batatu, kandi twese turabakobwa. Urumva hategerezwa kuba hariho umwe ategerezwa kuba umuhungu, nanje camba umuhungu naho ntari umuhungu. Numva umengo sinorindira ko haba umuhungu wo hanze aza kudufasha gukemura ibibazo vyacu mu rugo. Nta numwe yigeze aza kudufasha gukemura ibibazo w'umuhungu, ntawe twavukanye, turafise abavyara yego, mugabo numva umengo ni sawa. Ico conyene co kuba navukiye mu bakobwa nukuri kiramfasha cane gose. Ico ni cambere. Nkaca nibuka yuko mw'ishuri nigana n'abahungu n'abakobwa. Hariho abahungu basumvye mw'ishuri, mbwa hariho abahungu nasumvye mw'ishuri. Simbona impamvu noca numva ko ijuru ryubamye kubera hari ikintu canshikiye. Hanyuma ica gatatu, cama minsi yose kimfasha, nuko nama nibuka ko abahizi bakomera iyo bariko baraca mu bintu bigoye. Imisi yose nama ndavyibwira, iyo nciye mu bihe bigoye nkumva ndazazaniwe, nkumva hariho ikintu kitameze neza, ibyo nivyo jewe nibwira nk'umwana w'umuntu. Hamurumva ndasenga, ndemera Imana. Mugabo hejuru y'ivyo burya nta muntu yigira, umuntu agirwa n'abandi. Sinibaza ko jewe noba ndico ndi uno munsi, hariho abantu benshi bamfashije kugira ngo ngere aho ngeze uno munsi. Hanyuma uko nyene nafashijwe niko nanje mfasha abandi ku munsi ku munsi. Iyo ndendebukiwe rero nama nibuka yuko si jewe jenyene mba ndiko ndihemukira, mba ndiko mpemukira n'abo bandi bose uno munsi babayeho kuko nabafashije. Hama rero nkabandanya mu buzima n'ingwano, ubuzima no kugwana ni ukumenyera, ni guhitamwo gutamba mu mvura no mu zuba, mu gihe c'izuba. Ivyo rero ndabizi yuko uno munsi ibyo utsinze, ingwano z'uno munsi sizo ngwano z'ejo, igikuru ni kubandanya. Jewe abarundikazi bose numva nshaka kubifuriza umunsi mukuru mwiza wahariwe agateka kacu.
mugabo hejuru y'ivyo burya hirya y'ejo tuzokwibutsanya agateka kacu kandi si ivy'imbeshere mu gihugu cacu abakenyezi turafise agateka. Hari ibihugu byinshi cane muri Afrika no mw'isi yose bikiri inyuma yacu, mugabo twebwe hari byinshi, hari ivyo dufise uno munsi, hariho ivyo tutarashikako. Kuwa gatatu ntube umunsi wo kwambara igitenge no kuja kuryoherwa no kuja gusangira n'abandi bakenyezi ngo dutahe ijoro uko ari umunsi wacu hanyuma bibe biheze. Burya ingwano ibandanya inyuma y'itariki 8. Jewe nkora mu kazi iminsi yose ndabibwira abakenyezi dukorana. Twebwe muri Infinity Group turi bice 70%. Abakozi bo muri 70% n'abakenyezi 30 n'abashingantahe. Twebwe rero ico nama mbwira abo dukorana kandi ni naco nshaka kubwira abandi bakenyezi, hariho ivyo dufise twahawe mugabo hariho ivyo dutegerezwa kwama turiko turakora kugira duharanira agateka kacu, cane cane abari mu buzi. Ndifuza kuzogera ahantu no kuzobona hariho ubuzi dushikamwo n'ivyicaro bijamwe abakenyezi atari uko twahawe ibice 30% gusa mugabo kuko tubikwiriye kandi kuko twerekanye ko turi intwari kandi tubishoboye. Biragoye, bisaba kwitanga, bisaba kwiba gatonye ku mwanya w'umuryango, bisaba kwibagira indoto zacu zimwe, bisaba n'inguvu nyinshi. Mugabo nifuza ko abakenyezi bose bumva ko uyu munsi mukuru tuwukorera minsi yose, si umunsi umwe wonyene tuzovyibukanya gusa mugabo tubigendera iminsi yose. Ku bakenyezi bafise abana uyu munsi mu kurwanira no kwigisha abo bana ab'abahungu n'abakobwa, no kubwira abakobwa ko bashoboye ataho batogera, mugabo no kubwira abahungu nabo nyene yuko bategerezwa guherekeza bashiki babo, yuko umukobwa atari uwo gukora ubuzi bumwe hariho nta buzi bw'umuhungu nta n'ubuzi bw'umukobwa, twese turashoboye. Hanyuma ku bandi bakenyezi bariko baratangura canke bashaka kuja muri business, bashaka kwiteza imbere, bashaka gukora imigambi, baje hamwe n'abandi, iyi ngwano twatanguye yo guharanira agateka kacu yatanguye kera cane, kera tutarabaho. Inararibonye z'abakenyezi kera ni ibintu byatanguye haciye imyaka myinshi. Uri kuraraba ingene muri historique yuko uwo munsi watanguye usanga ari ibintu byabaye mu myaka 1900 bivuga yuko natwebwe ubwacu nkumbure tuzorinda tugenda tutaraheza neza canke tutararonka ivyo dusaba vyose nk'agateka k'abakenyezi. Hanyuma umukenyezi wese no munsi akwiye kumva yuko ejo nihagera gupasa le témoin à l'autre génération, tuzovuga duti twe twakoze ibi namwe mutegerezwa gukora ibi nkuko natwe ab'imbere batwitangiye hari ivyo bakoze natwe turiko tugenderamo no munsi. Jewe nibaza ko mu myaka 10 tuzoba dufise abakenyezi benshi baba ingénieur en télécom. Icivugo c'uno mwaka ni pour un monde digital non exclusif, et nifuza ko haba abakenyezi benshi mu bisata tutabamenyereyemo, abakenyezi benshi batwara amashirahamwe akomeye, abakenyezi benshi batwara amakoperative akomeye, abakenyezi bigisha benshi, abakenyezi bubahura benshi bibaza ko tudashobora kuja mu bibanza bimwe.